mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kuba dukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa@radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemba Suza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abantu 5 baharanira uburenganzira bwa muntu bari bafungiwe mu biro by'iperereza bimuriwe kuwa 4 nijoro muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura. Icambere nuko twamenyesha yuko batamaze umwanya munini mu migenderezo. Icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye. Uwo ni Sixte Vinye Nimuraba, ni perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo irasaba abarundi bakorera Uvira kwirinda kwivanga muri politike. Naho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye muri Ukraine ku buryo butunguranye. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yawe. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakoze uruzinduko rutunguranye i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Fidel Niyongabo. Perezida Biden yatangaje ko yagize urwo rugendo kugira yerekane ko Amerika ishigikiye ubwigenge bwa Ukraine n'iyubahirizwa ry'imbibe z'ico gihugu. Mu ijambo yashikirije ari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku mugwa mukuru Kiev, perezida Biden yatangaje ko umwaka umwe inyuma y'uko Uburusiya butangwa ibitero ku mugwa mukuru Kiev, igihugu hamwe na demokarasi bigihagaze. And I'm here to show our unwavering support for the nation's independence, their sovereignty, and territorial integrity. Today, I hope we're going to have a chance to discuss how the United States and our allies can most effectively support you and your cause, Mr. President. Perezida Biden avuga ati, ndi ngaha kugira nerekane ko Amerika ishigikiye yivuye inyuma ubwigenge n'iyubahirizwa ry'imbibe za Ukraine. Nizeye ko tuza kuronka akanya ko kuganira ukugene Amerika n'ibihugu bicuditse vyobandanya gufasha bikomeye igihugu cawe. Perezida Biden yatangaje kandi miliyoni $500 y'amadolari Amerika igiye guha Ukraine, harimwo ibisasu bikoreshwa na vya muzinga n'ibigwanisho bisambura ibimodoka vyo mu bwoko bwa blende. Yongeye kandi avuga ko Amerika izotangaza ibindi bihano bishasha ku Burusiya muri iyi ndwi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yishimiye kuba Biden yaje mu gihugu ciwe mu gihe gihambaye. Today we host President Biden. That is so important signal for us. And all we are proud of it. Thank you very much for coming, Mr. President. That is a huge moment of supporting the Ukraine. Perezida Zelensky avuga ati, kwakira Perezida Biden uno munsi mu gihugu cacu ni ikimenyetso gikomeye cyane kuri twebwe. Turavyishimiye. Ni igihe gikomeye cyane cyo gushigikira Ukraine. Amafirimbi yo kugabisha abanyagihugu ku bitero vya misile z'Uburusiya yumvikanye ku mugwa mukuru Kiev no mu bindi bice vya Ukraine mu gihe Biden yari muri urwo rugendo. Harimwo igihe Perezida Zelensky na Perezida Biden bagendera katedrale yo ku mugwa mukuru Kiev. Abo bategetsi bombi bashize urugori rw'amashurwe ku ruhome rw'icibutso c'intwari zahitanywe n'ibitero Uburusiya buriko bukora muri Ukraine. Bitegekanijwe ko Perezida Biden aja muri Pologne aho azoshikiriza ijambo ejo kuwa kabiri ku mugwa mukuru Varsovie ku twigoro twa Amerika two kujijura amakungu kugira abandanye ashigikira Ukraine. Fidela, amakuru atugeraho nuko mbere yuko Perezida Joe Biden ajya mu gihugu cya Ukraine yabanje kumenyesha igihugu cy'Uburusiya ko agiye muri urwo rugendo. Igitangazamakuru cy'Abongereza BBC uyu munsi cyatangaje ko gifite gihamya ko hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abakozi bo mu mirima y'icyayi mu gihugu cya Kenya. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Muri video yagaragaye ku rubuga rwa murandasi rwa BBC World, umwe mu bayobozi b'abakozi agaragara ari kumwe n'umunyamakuru wiyoberanije amusaba kumukorakora no kwiyambura imyenda. Uwo muyobozi ntabwo yari azi ko arimo gufatwa amashusho. Ntiyari azi kandi ko hafi aho hari abakozi ba BBC biteguye gutabara uwo munyamakuru wiyoberanyije. Abagore bagera kuri 70 babwiye BBC ko abakoresha babo babakoreye ihohotera rishingiye ku gitsina. Abo bahohotewe bakora mu mirima y'icyayi y'ibigo bikomeye nka Unilever, Lipton na James Finland Company bigurisha icyayi ku masoko yo mu Bwongereza. Hari bamwe muri abo bagore babwiye BBC ko akazi katakiboneka, bityo ko nta yandi mahitamo bafite.
ku wundi murima w'icyayi uyu munyamakuru wiyoberanyije yagiye aho abakoresha batanga amabwiriza ku bakozi bashya batangiye akazi. Umukoresha wo kuri iki kigo mu ijambo rye yavuze ko ikigo yoboye kitihanganira abakora ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko nyuma aza kumutumira ngo bahurire mu kabari k'imwe muri za hoteli zaho. Nyuma yamusabye ko bajyana iwe nk'uko BBC bitangaza. Ikigo cya Fenley cyabwiye BBC ko cyatangiye iperereza rigamije kureba niba ibikorwa byabo muri Kenya byaba bifite ikibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ikigo cya Lipton nacyo cyaguze imwe mu mirima ya Unilever igihe BBC yakoraga inkuru, nacyo cyavuze ko cyatangiye kubikoraho iperereza. Arakoze Geoffrey Mutagoma. Umukuru w'igihugu cya Tunisia Kais Saied yirukanye umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'amashyirahamwe y'abakozi y'Uburayi bwose, umutegarugori Esther Lench, amurega kwivanga mu bibazo bwite by'igihugu cye. Oriane Itangishaka turi kumwe muri studio. Urakoze Edi. Inyuma yaho Esther Lynch ashikirije ijambo mu myerekano yateguwe n'ishirahamwe ry'abakozi rikomeye muri Tunisia, Perezida Kais Saied yaciye ategeka ko uwo mutegetsi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yirukanwa. Lynch yagirizwa n'abategetsi ba Tunisia ko yivanze mu mabanga y'igihugu mu majambo yashikirije mu myerekano yo kugwanya Perezida Saied yabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Sfax kiri ku kivuko. Urunani rw'amashirahamwe y'abakozi muri Tunisia UGTT rwatanguje iyo myiyerekano ruvuga ko ari iyo kwiyamiriza intwaro y'igitugu ikandamiza abatavuga rumwe nayo hamwe n'abayinegura mu itangazamakuru, mu butungane no mu budandaji. Mu ijambo yashikirije, Lynch yasavye ko umukuru w'ishirahamwe ry'abakozi mu gihugu yahagaritswe n'inzego z'umutekano mu kwezi guheze Anis Kabi arekugwa. Yongeye arasaba leta ya Tunisia kugira ibiganiro n'abayobozi b'ishirahamwe UGTT mu kugerageza guteza imbere ubutunzi bw'ico gihugu. Ni mu gihe ikigega c'ico gihugu kiri mu guhomba kandi uruhagarara rwa politike rwiyongereye inyuma y'amatora y'abashingamateka yitabiriwe n'ibice 11% bonyene bari bitezwe kuyitabira mu kwezi guheze. Oriane Itangishaka, Geoffrey Mutagoma na Fidel Niyongabo ndabashimiye ku bw'ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu 5 baharanira uburenganzira bwa muntu bari bafungiwe mu biro by'iperereza bimuriwe kuwa 4 nijoro muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura. Perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu Sixte Vinye Nimuraba avuga ko bizatuma imiryango yabo ishobora kubasura. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Erega nk'uko bisanzwe bizwi, urazi ko iyo hari amatohoza hari ikintu umuntu wese arashobora kumushikira bakagira amatohoza. Igikuru gusa ni uko ubutungane bukora uko itegeko birekuye, hanyuma amatohoza akaba, hanyuma uwagiritwa icaha akaronka abashingwamanza bamufasha kugira ngo arengaho. Bimwe mu byaha bya mbere byagaragajwe baregwa harimo kwakira amafaranga avuye hanze ahantu hatazwi. Mwebwe nka CNDH mubibonamo icyaha cyabaviramo gufungwa? Ikintu cyose kigenwa n'amategeko nk'abaharanira agateka ka muntu, icya mbere dushyira imbere n'amategeko. Ni ukuvuga ko iyo hari itegeko twese tubanza tukarikurikiza. Mu gihe rero ubutungane bwabona yuko ari itegeko ryarenzwe, bufata ingingo ribereye. Ikindi twamenye nuko babajijwe nta babunganira mu mategeko, abavoka bahari. Ibyo mubibonamo ikintu gikwiye? Tumaze kuhashika twebwe turashobora kubabwira ko twabonye yuko bashoboye kuronka abavoka mu gihe bari imbere y'umumajistra. Baranose umwavoka ashobora kubakurikirana urubanza. Aho batanose umwavoka ni igihe bari bagifatwa. Amakuru dufite kuri uyu wa mbere nuko kuwa 4 nijoro bavanywe mu igendereza bajyanwa muri gereza nkuru ya Mpimba. Ibyo bisobanura iki kuri mwebwe? Icya mbere nuko twamenyesha yuko batamaze umwanya munini mu igendereza. Icyo ni cyiza kugira ngo bashobore kuronka imiryango ishobore kubaramutsa neza bitagoranye, bashobore kuronka abashingwamanza bashobora kubakurikirana atangorane biteye, kuko urana ko iminsi bamaze naho umunsi umwe ari munini bamaze iminsi mike. Icyo ni cyiza. Hanyuma
icyo dushyira imbere ni uko ubucamanza bwokora hanyuma bukaduha umuco. Ni ukuvuga yuko icyo dushima ni uko bashoboye gushyika imbere ya sentare, hanyuma tugasaba yuko amatohoza canke kuburanishwa vyoba n'ingoga kugira ngo tumenye ukuri, kuko biragoye kumenya ukuri iyo utumvirije ingingo ya sentare. Sixte Vinyini Muraba, umuyobozi w'inama y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi, ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe leta irimo ibarura abazatora, irasaba abarundi bakora imirimo yabo mu mujyi wa Uvira kwirinda kwinjira muri politike y'icyo gihugu. Ntibagomba gufata amakarita y'itora no kujya mu mitwe yitwaje ibirwanisho. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Abarundi bakora imirimo itandukanye muri Kongo batangije ku mugaragaro ishyirahamwe ry'abahuriye rizwi ku izina ry'igifaransa Association pour la promotion de la solidarité des Burundais au Congo, aho bari bateraniye Kavimvira. Aba barundi barimo abubatsi, abahinzi, abacuruzi, abatwara ibinyabiziga n'abakora muri za salo no mu tubare ndetse n'indi mirimo. Bavuga ko batangije ishyirahamwe mu rwego rwo gukemura bimwe mu bibazo bigenda byibasira abarundi bakora imirimo itandukanye muri Uvira. Joel Mbaruku ni umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe, avuga ko basabye aba barundi bakora imirimo yabo muri Kongo kwirinda kwinjira muri politiki ya Kongo muri ibi bihiri gutegura amatora. Ni ukuvuga ngo ubutumwa twahaye bene wacu bose bari ngaha, twababariye ko nta murundi n'umwe wo kuhirahira aca avuga ngo agiye ngo gukorerwa arurema. Ni ukuvuga ngo agiye gufata ngo akaranga muntu, kuko yibeshe agaca afata akaranga muntu igihe bazomufata ko bazomufunga muri santrali. Ni ukuvuga ngo twabahereje ubutumwa bwinshi cyane, tunabahereza inama zitandukanye hirya no hino kugira ngo babe makini ntibazokora ikosa nk'iryo yo kujya gufata ivyangombwa vya Kongo. Hatungimana Magnifique ni umurundi ukorera imirimo y'ubuhinzi za Kagando na Kawizi, avuga yuko ishyirahamwe ryabo rizakemura bimwe mu bibazo bagendaga bahura nabyo birimo guhohoterwa ndetse no gufungwa n'inzego zishinzwe umutekano. Nk'abarundi kenshi bakunda kugenda mu murima hariya, barakunda kuza kubafata kuzana vyangombwa. Ubu rero nk'iri shyirahamwe ryacu kubona turijeho ni vyiza, bagiye kuza bagenda kuvugira abarundi, nta murundi azoza ahura n'ikibazo kubera nini iyo bariko bibabana barakunda guca bavuga ngo n'abarundi canke akabazo kose kabaye bavomye nk'abandi bana ngo n'abarundi ngo n'abandi. Ivyo kubera iri shyirahamwe ryacu ryaje rugiye kuvyirukako, tuze ingorane duhura nazo abarundi bihagarare. Murindangabo François akora imirimo y'ikimotari muri Kongo, asabira ishyirahamwe batangije ko ryagerageza kuganira n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kugira ngo bakemure ikibazo cy'urupapuro rwo gukorera muri Kongo bicara basabwa. Wari wo wese ngaha muri Kongo akwereka ko ari umushefu akagukontora dokima. Kigira kabiri niyo dokima naho buyifise, ufise CPGR yawe, ufise passport yawe canke laissez-passer, agenda yifise ngiyi, akaca kubwira ngo ivyo ntibihagije uzana permis de séjour. Yo permis de séjour nibadufashe bagende bayishire kuri frontiere ku nzira itwi n'amategeko, hajya bakugongeye bace bayikwandikira bayiguhe, hama byerekane yuko ya séjour nimbara ya amezi 3 canke 4, kuko bakunze kuyishira amezi 3 tubimenye. Kubwa Isayi Ndagijimana asanga kubishiramwe ryabo ryemewe n'amategeko yo muri Kongo kandi rizwi n'abayobozi batandukanye rizagabanya ibibazo abarundi bagenda bahura nabyo muri aka karere. Irishirahamwe ikintu rigiye gukemura, rigiye gufasha kwanza abarundi bose bahurikiye ngaha. Ni ukuvuga umuntu agize ingorane y'ikintu mu nzira runaka afise uburenganzira bwo kwitura kwishirahamwe. Mugabo mu gihe yiyandikishije ishirahamwe ya association ikamumenya ko ari umurundi ari ngaha muri Kongo afise ibyo ari karakora bizwi n'amategeko, yaciye mu nzira y'amategeko, atangorane n'imwe afise. Bamwe mu bayobozi barimo mu nzego zishinzwe umutekano za Kongo bari muri ibi birori byo gutangiza iri shiramwe ry'aba barundi bakorera imirimo yabo muri Uvira, babasabye kwirinda kwinjira muri politike ya Kongo irimo gufata amakarita y'itora ndetse no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Nubwo nta mibare itangwa y'aba barundi bakorera imirimo yabo muri Uvira, ariko hari aho usanga imyinshi mu mirimo y'ubwubatsi, ikimotari ndetse no mu tubare usanga yiganjemo abarundi. Vedaste Ngabo, Ijwi ry'Amerika, Uvira.
urakoze Vedaste Ngabo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasaba amahanga kwita ku kibazo cy'amazi y'inyanja zitandukanye ku isi agenda yiyongera cyane kuva mu myaka y'1900. Avuga ko ayo mazi ashobora guteza ingorane abantu bagera kuri miliyoni 900 n'ingaruka mbi ku mahoro n'umutekano by'isi. Yabivugiye mu nama y'inteko ya ONU ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi yabaye mu cyumweru gishize ku cyicaro cya ONU mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabiganiraho na Profeseri Desire Rugaragaza wigisha iby'ihindagurika ry'ibihe muri kaminuza ya Glasgow, Caledonia mu gihugu cya Ecosse, na Leonidas Nzigiyimpa uyobora ishyirahamwe ryitwa Conservation and Community of Change riharanira kurengera ibidukikije ari mu gihugu cy'u Burundi. Profeseri Desire Rugaragaza aratangira avuga ishingiro ry'ibyo Antonio Guterres avuga. Ntabira gusema guko ibiriko biraboneka yuko urugero rw'amazi rumaze kuba runini cyane, kuko turetse yuko bahera mu 1900 mu bisanzwe byatanguye kuva kera, ariko ivyo ariko aravuga ni ibintu bimaze kwerekanwa na siyanse, bimaze kwerekanwa n'ubushakashatsi butandukanye. Ivyo avuga ni uko kuva mu 1900 urugero aho bigeze ubu tutaravye neza mu 2100 nk'ibihugu byitwa vya Tuvalu, amazinga ya Tuvalu azoba yose yaramaze gutwarwa, abo bantu bazoja he? Kubera iki ako kamu nkako kadatuma amakungu hagurukira bikomeye ico kibazo ku bwanyu? Urakoze cyane. Ico ni kibazo gikomeye cyane kuko abantu ntibavyumva kumwe, kandi abantu mu bisanzwe cyangwa ibihugu bifise ivyo umuntu yokwita les intérêts, icyo umuntu wese ashaka gushira imbere kugira ngo igihugu kibe imbere, nico ashira imbere kugira ngo arabe yuko igihugu ciwe cyo kwidevelopa cyotera imbere. Ivyo rero nivyo umuntu ashobora gutangurira ko uko nko kwikunda hariho abantu baraba gusa ivyabo, abandi bakavuga bati reka ntiturabe ivyacu, reka turabe n'ivy'abandi kugira ngo dukorere hamwe. Ni nayo mpamvu ni naho vyahereye kugira ngo bashire hamwe kugira ngo barabe ingene isi yose yofata igashira ku rugero rumwe ivyiyumviro byo kugira ngo bagwanye ivyuka bituma isi imera uko isi uno munsi. Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone tufise baza muganga. Uratwumva? Ndabumva neza. Uhamagaye urihe? Kigali mu Rwanda. Ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyumviro ushikiriza? Mbere yuko ngira icyo mvuga ndamanza nshimire ijwi rya Amerika, ikindi ndashimira Bwana Desire ko wamutumiye kugira ngo tuganire. Urakoze cyane. Desire, icyo nagira ngo nkubaze rero kuri icyo kibazo isi yose nakita ko isi yose ihanganye nacyo, ndagira ngo mbaze by'umwihariko muvugana n'agateka kazina muntu cyangwa se abantu bashinzwe kureberera inyungu za muntu ku isi yose muri rusange babivugaho iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi nakubaza, tuzi ko ubushyuhe ku isi buterwa na ziriya nganda zikora ibintu bitandukanye kuri iyi. Ni iki kiri gukorwa kugira ngo bariya bantu bakora mu nganda cyangwa se bariya abayobozi b'inganda bagerageze bagabanye kugira ngo byibura ikiremwa muntu mu myaka iri imbere kibe kiri ku rwego navuga ko butekanye? Ikindi nakubaza ariko ni ukutubariza n'ahandi hose bagira icyo babikora kugira ngo byibura biriya bihugu bifite impungenge ku hazaza habyo bitewe n'ariya mazi ashaka kubarengera, cyangwa se ziriya nyanja ariya mazi magari ashaka kubarengera, murimo murakora iki kugira ngo bariya baturage cyangwa se kiriya kiremwa muntu cyugarijwe na ziriya mpungenge mu myaka iri imbere, tuvuge nko mu myaka nka 2030, hagati ya 2030 na 2050 bazabe bavuga byibura hari imyaka nka sekirite bafite, kuko urumva barogaraniwe. Sinzi nimba hari icyo murimo kubafasha kugira ngo byibura bibumve batekanye muri rusange. Urakoze Valence, kuri ibi bibazo ni ibibazo bitatu bikomeye. Mu bisanzwe dushobora kubyita ibibazo nkoramutima. Ikibazo cya mbere kijanye na kuraba ingene
twokwegeranya climate change biterwa n'imyuka mibi hamwe n'ikiremwamuntu, uburenganzira bwa kiremwamuntu. hanyuma ikibazo cya kabiri ni ikibazo kijanye n'inganda, ikibazo cya gatatu ni ikibazo cy'ibihugu bito bito bishobora gutwarwa n'amazi n'ico uburenganzira bwabo. urumva ni ibibazo bigiye gusa, ni ibibazo bigiye kwegerana. icya mbere novuga ni uko ku bijanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, mu bisanzwe nta burenganzira bwa kiremwamuntu bwa mbere bubaho atari kubaho k'umuntu, droit à la vie. icyo ni ikintu cya mbere kibaho umuntu ategerezwa gushigikira mu bintu byose aba ariko arakora. hariho iyo rero utabayeho ntushobora no kugira ijambo, ntushobora no kugira uruvugiro. bisigura ko ibi byose biriko birakorwa bifata intera yo kugira ngo turabe ingene twotuma ikiremwamuntu kibandanya kironka agateka kacu. ariko ico waciye wongeramo ni uko nawe ubizi neza yuko ibi bintu byose biterwa n'izi nganda ziba zirimo gukora, inganda zikoresha amashanyarazi, inganda zikoresha n'ibindi bintu bitandukanye. amashanyarazi ava mu bizuku niko bavyita mu Kirundi, n'abandi coal, hamwe n'amashanyarazi atava mu byo bita mu byo bokwita green energy. impamvu rero tugasanga harimwo na transport nyinshi, byose bigatuma ibi bintu byose bikorera hamwe kugira ngo bishire, bigatuma impact kuri global warming. byogenda bike kugira ngo ivyo bihugu, kugira ngo izo nganda zigabanye kurungika imyuka mibi mu kirere ituma haza ubushuhe. hariho ibintu bikomeye dutegerezwa kwiyumvira. ibihugu byose bishaka kugira iterambere, barikora uko baryumva, kandi mu mategeko mpuzamakungu hariho principe ivuga yuko ata gihugu na kimwe gifise uburenganzira bwo kubwira ikindi gihugu ngo kora ukoresheje resources naturelles zawe, ukore uko tugutegetse. ntibibaho. icyo ni ikintu gikomeye cyane dutegerezwa kwibuka iyo turiko turaraba ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. wavuze ikibazo cy'ibihugu bito bito biri munsi y'amazi, ku rugero rwo munsi y'amazi. ivyo bihugu birageramiwe cyane kuko mu myaka 2000 hazoba hamaze kuduga imetero y'amazi. bisigura ko hari impact bizogira abantu bose, ibihugu bizotwarwa, abantu bimuke. ingaruka zavyo abantu bazoca bimuka kandi bazobura aho baba. ariko ikintu yabajije gikomeye ni ico bashobora kubikorako. mumenyeshe ko baheruka kurungika ikete mu rukiko mpuzamahanga basaba ico ibi bihugu bikwiye kuronka canke igikwiye gukorwa, basaba urwo rukiko ngo rutange inyishu ku gikwiye gukorwa kugira ngo ibi bintu byose bihagarare. ashaka nze kuri wewe Leonidas, bizofata iki kugira amakungu yugurure amaso agira ico akoze kuri iki kibazo gikomeye, nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ariko atera akamo ko abantu bokanura amaso n'amareta ku isi? uvuze neza, uvuze ati bizofata iki kugira ngo abantu boguruke amaso, hanyuma rero babone yuko hakwiye kugira igikorwa. kenshi na kenshi abantu badakwikangurira ibara ryamaze kugwa, abantu bapfuye, inyubako zasenyutse, imirima yatwawe, abantu bangaye. kuko icyo abantu batarabona neza ni uko ihindagurika ry'ibihe muri ibi bihe tugezemo riko riratera ibibazo birengeye n'ibiterwa n'intambara zimwe zimwe. abantu rero ntibarabona yuko ubukana canke ububabare buterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe bikwiye gushirwa mu bihe bidasanzwe by'ibihugu, mu bihe bidasanzwe by'isi. icyo kimwe n'iyo ahantu kanaka hateye intambara haba uruhagarara kubera ko amahoro aba yahungabanye, n'ibiza n'isibe riterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe ryari rikwiye gufatwa nk'uko ku mabahari gusa. nagira ndakumenyeshe ko natwe bwe turi mu Burundi, naho turi kure y'amabahari, twashikiriwe muri iyi myaka irenganye ya vuba cane, ibihumbi 2020, 2021, imbere no mu ntango ya 2022 twarabonye yuko urugezo rw'amazi yaratanganyika rwaraduze, ndetse n'ibindi biyaga byo hagati mu gihugu hariya mu buraruko urugero ruraduga. hanyuma rero inzuzi nka Rusizi murazi yuko rwahushije, hanyuma rero rugatuma abantu benshi batakaza ingo zabo, ndetse uno munsi bakaba baba mu mahema. ibindi navyo bigatuma kuri iryo hindagurika ry'ibihe n'ibihe bihinduka, ugasanga imisozi irisenye, ugasanga isi
isi iratwawe, amazi aratosekaye, inzu zirasenyutse n'abantu no gupfa baramaze gupfa, ivyo si mbeshere. Uti none mbega hasigaye iki? Ahubwo novuga nti hararengeranye, kuko uravye biriko biraba biteye ubwoba cane, arico gituma hakwiye gufatwa ingingo zihuta. Kandi izo ngingo si umuntu umwe. Urazi kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo none ubushikiranganji bw'ibidukikije buri hehe? Ibyo bibazo ntibirabwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije gusa, ibyo bibazo inkoramutima bifatiye ku buzima. Ubuzima nabwo bugizwe n'ibintu byinshi. Ni ukuvuga yuko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo kiraba umuntu wese, ari naco gituma ibihugu bitandukanye bikwiye gufata umwe wese ahagera n'uburyo bwiwe agafata ingingo zihuta, kuko ihindagurika ry'ibihe ryamaze kudushikira. Umwe wese yofata ingingo ati ibyo nshobora reka ngabanye ububabare, ngabanye ugusinzikara, kuko tuza turi muri ryo. Hanyuma rero ibihugu navyo biri ku isonga mu ituma iryo hindagurika ry'ibihe riba muri uko kurungika ivyuka mu kirere by'ukuri, bagafasha cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajambere kugira ngo ibyo bashobore kwikingira, kuko kenshi na kenshi baravuga babivuga ku munwa mugabo ntibije mu ngiro. Murakoze. Ugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Festo, uratwumva? Yego ndabumva cyane. Uhamagaye urihe Festo? Mperereye i Kigali mu Rwanda. Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza? Ikibazo mbabaza mukibaze n'ibyiyumvire. Nashaka kubaza abo batumirwa, nkatwe uruhare rw'abaturage ni uruhe kugira ngo bibe byagerwaho? Nanone nkibaza nise aho ahanini nkatwe nk'ibi bihugu bya Afurika, u Rwanda, Burundi n'ahandi buriya hari uruhare rukomeye tugira mu mihindagurikire, uko nkeka ko ahanini bishobora kuba bituruka kuri ibi bintu by'inganda zikomakomeye cyane, zaba ziri mu Bushinwa cyangwa za Amerika, Uburusiya n'ahandi. Ariko nkibaza nise nimba byaba bituruka ku nganda, twebwe abatumirwa nkatwe nk'ibihugu bya Afurika tutaragira inganda zikomeye, aho nanone ntibizagira ingaruka mu iterambere ry'ibihugu byacu, kuko ndakeka se bazaca inganda, bazagenda bakora iki? Murakoze. Mumwishure Leonidas. Avuze neza ati none naho bitatuva ko iryo hindagurika ry'ibihe, mbega none twebwe twokora iki? Nibyo nibaza yuko twebwe nk'abaturage turashujije ibyo twokora, kuko iyo iryo hindagurika ry'ibihe ryabaye, reka ntanga akarorero, niba imvura iriko iragwa ku rugero rudasanzwe, iyo mvura ikakisanga ya mashamba yotumye amazi ahitana ibintu byose akabitwara, ya mashamba twarayatemye, atabiti bikiri ku misozi, ni ukuvuga yuko ingaruka zizoba nyinshi cyane, kuko inzu zacu zizotwagwa, imirima itwagwe, ibiraro bitwagwe, amashuri atwagwe, ibitaro bitwagwe. Hari ibyo rero twebwe dushobora gukora nko ku rugero rwacu, ni kwa kwikingira, tukagerageza kugabanya ubukana bubi bw'iryo hindagurika ry'ibihe, tugatera ibiti, tugashobora guca ya mikobeko, cyane cyane nko ku nzuzi. Igihugu cy'u Burundi murazi ko turi mu misozi, ugasanga inkombe z'inzuzi abantu barazirimye ko twadushambashamba twakingira inkombe z'inzuzi, tukazigumya kugira ngo ntizisenyuke, hanyuma rero ngo zigende zirasenyuranyira ibyo zitwara ibyo zihuye zose, ibyo zijya nkombe z'inzuzi zigakingirwa, tuya dushamba tugakingirwa, aho tutakiriho bagasubira bakahatera ibiti bijanye na bene ibyo bibanza. Ahandi murabona ko batanguye kuhatera imigano, iyo migano ikubahirizwa, kubaterwa ikarindwa, ikubahirizwa. Hanyuma rero amareta ibyo ashoboye, mfate nk'akarorero ngaha mu Burundi, ejo bundi twarabonye Tanganyika Ruduga, hariho imetero abantu badabwirizwa kubaka ko 105, izo metero zikubahirizwa. Hanyuma rero bya bitutu n'ibiti bisanzwe byaba ku nkengera za Tanganyika bigasubira bikubahirizwa, kuko iyo amazi aduze n'inguvu biraheza bikagabanya two dushambashamba tuba turi ku nkengera tubiyaga, tukagabanya ibyononekara. Niho rero ibishoboka, ibyo abantu bashobora gukora, kubaka inzu, inyubako zikomeye rusange zijanye n'ibihe turimo, cyane cyane ibyo bihe bidasanzwe igihindagurika ry'ibihe. Ibyo gukorwa ni byinshi cyane. Ubuzima bwose bw'igihugu umwe wese ahaherereye arahamagarwa kugira icyo yokoze. Murakoze.
urakoze nawe Fideli Niyongabo ku bw'icyo kiganiro. aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. tubashimire kuba mwaduteze amatwi. dushimire enjeniyeri PG wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Diata wadufashije kugeranya aya makuru. muri studio ya gatanu i Washington mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbararika n'amakuru yacu mu kanya 1:00 n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.